Imana ishimwe cyane. May God be glorified. Amen. Uwa mbere yahageze. The first is here. Abandi nabo mukurikira ni jewe nahageze. Amen. Ndabatangirira. Ndigiye kubatangirira. Mutantanga. Kandebe kishimwe ryanjye ririmo pe. Nabyiteguye. Nizera ko namwe mwiteguye. Amen. Rero tugiye gushima Imana. Umuryango wanjye ni buhari bumva ko twashima n'Imana nibo nibigira hano hafi. Bari bushime ku giti cyabo nabyo nta kibazo. Ishimwe nshima rero mu gihe bari kuza ndashima Imana kugira ngo twihutishe. Ndashima Imana cyane ko Imana yabanye nanjye mu mwaka wa 2022. Imana ikandinda. Muhagarare hano. Muhagarare hano. Uyu umuryango wanjye tugiye gushima Imana tuvuga ko Imana yabanye natwe mu mwaka wa 2022. Imana yabanye natwe itugirira neza, iturinda mu bibazo byose twagiye tunyuramo. Nukuri dushimiye Imana. Ikindi nshimira Imana cya mbere nuko ku ruhande rw'itorero rya restoration nshimye Imana ko yaduteje intambwe ikaduha ikibanza. Ryo nishimwe nshimye. Ryo shimwe naryo mu byo nasengeraga nasabye Imana ko niduha indi ntambwe nzashimira Imana. Ndashimira Imana ko muri uyu mwaka nakoreye ubwene gihugu Imana ikabimfashamo nkabubona. Ryo nishimwe nshimira Imana. Ndongera gushima Imana ko hari ibintu byari bifungafunze mbona bitari kugenda, ngasenga Imana nkabona ntibiri kugenda, ariko uyu mwaka ugiye gusoza mu kwa 12 mbona byose birafungutse bifunguka ninjira mu migisha nkumva ibintu biraryoshye. Amen. Nukuvuga ngo ninjiye mu mwaka mushyashya ibibazo byanjye byinshi Imana yarabishubije. Amen. Ikindi nasorezaho rero kuko amashimwe ni menshi sinarangiza. Ndashimira rero umudamu wanjye ko twabanye neza tukawugendanamo neza. Imana yaradufashije ibintu tubyumva kimwe tubigendanamo kumwe turangiza umwaka 2022 twumvikana. Nishimwe nshima Imana. Hallelujah. Byinshi yabivuze ntabwo natinda. Amashimwe turayasangiye. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana ko yaturinze. Naye ndashima Imana ko ikomeje guturinda. Hallelujah. Come on. Imana ishimwe cyane kandi. Nukuvuga iby'Imana umuntu yobivuga bukira bukongera bugaca bugasubira bukira bukongera bugaca. Kuko ivy'Imana idukorera ni byinshi cyane. Icambere nkuko tubizi turi ku itarike tutari bwigere dushikako kuva tubaho. Je yitarike y'uno munsi ntawe bwashikeko. Ndashitse kuno munsi kandi iyindi nzoshika ko izoba ari nshasha nta bibonekana yamiza ari nshasha mu bugingo bwacu. Icambere na mbere ngira ngo murabona utuntu mfise ngaha si ibintu byoroshe kubona igitigiri kingana gutya c'abantu. Jewe nta bushobozi nari mfise bwo kubarinda canke jewe ubwanje sinari nta kuntu nari nshoboye kwirinda kwizigama ngo shikuno munsi ndukundi n'uyu mufasha wanje akaba ari hano nk'uko ari. Ivyo ntavyo twari dushoboye. Imana ihabwa icubahiro gose. Reka mubanze muyimpera amashi hanyuma tubandane. Haleluya. Sinorandira kuko novuga bugaca bukongera bukira, ariko ikindi naco ndibuka intango ukuntu vyari bimeze. Iyo ndavye ngaha nkabona haruzuye gutya sinzi ukundi ko ndavyiyumvira. Ndavye uku hari nabo ntabona hari inyuma
kubera ukuntu Imana irushiriza kutwegeranya kuva mu mpande zitandukanye z'isi. Haleluya. Ico ni ikintu kinini cyane nama niyumvira ko kandi ngashima Imana. Ikindi naco abantu benshi ngaha bafise ubuzi Imana yarabubazigamiye, nibaza nimba harimwo umwe canke babiri boba bara akazi karatiriganye bikagorana muri uyu mwaka, uyo yizere yuko bigiye Imana igiye kubisubiza mu buryo, kuko turi mu isi, turi mu mubiri, dukeneye ivy'umubiri n'ivy'impwemu. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Sinocoma imboga, ubugari buracari bunini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndashimye Imana ko itugejeje ku isaha turi bazima. Twaraciye mu bibazo byinshi. Naragize agisida ariko Imana irandinda. Twaragwaye Imana iraturinda. Ndashimiye Imana ko restoration tugihagaze. Ndashimiye Imana ko upendo kwaya tukiririmba naho bitugora ariko turagerageza. Ndabishimiye Imana ko yaduhaye abakozi beza badukunda, iyo tugize ibibazo bakadutelefona. Imana ishimwe. Kandi ahamfise ibahasha ry'umuntu yantumye, n'umuntu muri make ni mabukwe, niwe yantumye. Ubutamuzi yitwa Mfatukobiri Salome, ntaronka umwanya wo kuza ariko yarantelefone avuga ati iri shimwe uzorinshikanire naho ntabonetse uzomvugire. Yashimye Imana ko yagwajije abatama biwe n'abatamakazi, Imana ikabarinda bakaba bagikomeye bagihumeka. Ashima Imana ko baciye nabo mu ngwara ikabarinda, baciye mu bibazo byinshi Imana ikabarinda. Yantumye ngo mumfashe gukomera amashi Imana tuyishimire. Murakoze. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Reka nanje nsaba banje bashike hano dushime Imana. Iyengenge muvyeyi ushike hano tuvuga biri imbere y'Imana. Haguruka. Kenda wiyengenga, kenda wiyengenga utwaye amabanga y'Imana. Niko bimeze no gushima Imana mu buryo bwose. Vyaba vyiza turashima Imana, vyaba bibi turashima Imana. Ariko ibi ni vyiza. Suko. Sawa, natwe turi hano fasha kanya kugira ngo dushime Imana ko Imana yaturinze ikatuzigama. Nkuko twahereye mu gitondo tubivuga, ntabwo twari beza, oya, ntabwo twari dufise amafaranga, oya, ariko n'urukundo rw'Imana. Twashima rero kungene ituzigama ikaturinda, igashishikara kutugira umwe nkuko mubibona, tuguma dusa kandi tuguma tureha. Mu myaka 5 iri imbere nyene muca mubibona. Hama nivyo turabishima Imana. Kindi kintu dushimira Imana nuko abacu bose ari bazima. Muryango wanje uri muzima, muryango wiwe uri muzima, wose nuwi wacu. Hama ndashima Imana mushikanje ko yibarutse amahoro furaha, naco ndagishimira Imana. Biba bigoye murabizi. Kindi shima Imana, ndashima Imana ko yaturinze turi kumwe n'umushinga ntahe Julius hajya. Ubushize sinashimye Imana kuri ico kuko ntiyarari hano ngo avyumve ko twashimye Imana. Ako ndashima Imana yaraturinze turiko turava muri Colorado, imodoka iraduhirako ariko tuvaho amahoro. Ico ni ikintu gikomeye cyo gushima Imana. Hama dufise natwe amashimwe amabahasha 5 nubwo turi 4 ariko turi 5 kuko niko bavuze. Tegeza gukora ico bavuze. Haleluya. Hama tukaca tugira nakandi kabahasha gatoyi hano, nakabahasha kavuga imyubakire. Tegeza gutanga imyubakire uko bigenda kose. Twariyemeje ko buri tariki ya mbere y'umwaka itegerezwa kuba ba mbere gutanga imyubakire hano. Amen. Hama Imana izidufashe imyubakire yacu dutanga ntituyikore tube nka vyabikona vyagaburira wa mutama Eliya. Ahubwo Imana izitwibuke kwibi bikorwa dukora ibikorwa vyiza. Hama yibuke natwe ibikorwa dukora, yibuke imirimo y'amaboko yacu dukora
kugira ngo Imana ishishikare duhezagira n'undi mwaka tuze turonke inkomezi zo gukora ibindi. Amen. Amen. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Iyi ni myubakire nshiza. Nema bivuga ngo natwaye amashimwe. Nukuvuga mu ncamake kugira ngo tuhane imyanya, ndavuga mu ncamake. Ndashima Imana ko tugeze kuri iyi tariki imwe uhereye kuri ya yindi yarengana y'ukwezi kwa mbere ku mwaka uheze. Nkaba ngifite umuryango twese turamahoro, twese dukomeye. Ati none uwundi arihe? Uwundi yagiye kurondera kuko utigaba ntiyigaburira. Ico Kirundi ndazi ko mucumva. Ari mu buzi. Ibisigaye ndashima Imana kandi ko guhera kuri ya tariki ndashima Imana kugeza uyu munsi nta munsi ndasiba ku kazi atari off. Kandi muri iryo joro ngenda nkagaruka ku mugoroba imiduga yose yampakije ntayo nibuka, ariko yarampatsa nkavuga ati yama yo Yesu we. Yesu yantabaye rero muri ayo mayira, nico gituma uyu munsi mpagaze aha, ubundi bwo simba nkiriho pe. Hanyuma ndashima Imana ko umupfasoni twubakanye harageze ahakogwa bintera ubwoba. Binteye ubwoba ndavuga tewe Mana, hamwe wondinda ukandindira uyu muntu, my friend, nzogushima. Yagiye mwifyeta ava yatuma n'uyu munsi ni muzima, ariko ibyiwe ndavyo mvuga ndazi ko kwa Mungu azobara azavyivugira. Ndashima Imana ko mu bana mfite harimo warayaronse graduation, sindamuvuga aravyivugira. Ndashima n'abuzukuru bose ko dukomeye. Hanyuma ndashima kandi kubona mutatemvye, ndacumva nkumva nshima Imana ko mwahagaze na n'ubu nkaba ndi mwarimu wanyu mbakunda urukundo, numva ko nzabakunda kugeza ndabavuyemo. Imana impamagaye, Imana ibahezage. Hallelujah. I just want to say thank you all for just being in your place. It's only God by grace that I'm here. Every day that I think about the things God has done in my life, it brings me joy to know that I'm still standing till today. Because I believe that God can do amazing things. I believe that He will do amazing things in 2023 as well. And so God bless you all. And I truly do pray that everything goes well in 2023 for everybody. Hallelujah. Jenda shima Imana kuvyo yankoreye. Ndashima Imana kuvyo yankoreye. Uyu mwaka n'umwaka uheze. Kuko umwaka uheze nagomba ndi ngaho uyu munsi. Umwaka uheze Imana narapfuye. Ndashima Imana kongeza uyu mwaka. Ahubwo ndabaye umwana mushasha narahindutse. Ndashima uyu mwaka. Sinzi cyo kuvuga gusa. Imana ishimwe. Amen. Hallelujah. Nanje guko abantu bagiye babivuga, ndashima Imana kubona dushitse muri uno mwaka mushasha. Twese mu muryango wacu hano turi bazima. N'abari muri Afrika nabo nyene bari bazima, naho twagiye tuburamwo abakurambere bacu. Muri uno mwaka rero nkaba nshimiye Imana, umwaka uheze twahuye n'ibibazo byinshi mu by'ubutunzi, mu byo kubaho neza, ntivyageze uko tuvyifuza. Ariko uno mwaka dutambuye 2023 navuze ati Imana uzo kuba umwaka w'inyishu wo guhindurirwa amateka.
muri uko guhindurirwa amateka rero nkaba nshima Imana kubw'urusengero rwacu rwa restoration, kuko nabwo amateka yago yahindutse, kuko dushimira Imana ko dufise ikibanza cyacu buca twubakamwo ingoro yayo kuyihimbarizamwo, ataho dusunika ngo twamutwaye amasaha yiwe aza kudukoreramwo. Oya, ivyo rero byo gushimira Imana. Hama nkaba nshima Imana ku bintu byose byiza yadukoreye mu muryango n'ibyo yakoreye ishengero. Murakoze. Bwana Yesu asifiwe. Ya n'umwanya wo gushimira Imana. Nukuri ni byinshi umuntu yovuga by'Imana idukorera. Imbere ya byose manje gushima Imana kuko twese turi bazima n'umuryango n'umugenzi wanje n'abana banje bose tukaba turi bazima dutanguye umwaka twese dukomeye. Nkashimira n'Imana ko abavyeyi banje muri Afrika bakomeye n'abandi bose ko barumunanje bose imiryango yacu yose ikomeye. Numva kubishimira Imana kandi nkashimira Imana kandi kubwa abamama. Ivyo ndumva kubishimira Imana kandi kuko Imana yatuzigamye tukaba dukomeye duhagaze mu mpwemu n'ukuri dukorera Imana duhagaze tukatuzi iyo tujya niwo dukorera. Ivyo numva kubishimira Imana yo mu ijuru. Hama ikindi ndashimiye Imana uko yemeye uno mwaka ukarangiza mfise akazi kanje. Hari ukuntu Satani yari yagombye kungwanya pe mu kazi, ariko hari ibintu bibiza kumbe bigomba guha ibintu byiza. Nagize ibibazo ariko kumbe Imana ihayimpa inyishu yanje. Ndashima ko Imana ibyo ndagenzemwo byose vyambereye inyishu, nkaba mpagaze mu kazi keza, fise sikejo nziza, fise amasaha meza n'umwanya nkunda, numva ndi comfortable. Bwana Yesu asifiwe. Ibyo ndabishima Imana ko yampaye comfortable job. Imana ihabwa icyubahiro. Ni byinshi twavuga ariko turashima Imana kubyo dukoreye byose twaduhagaze. Kandi shimiye n'Imana ko yaduhaye. Hari igihe uba ahantu ugaca mu bibazo bikomeye, ariko Imana ndashima ko yaduhaye Simoni Mukirene. Harimo ba Simoni Mukirene mu rusengero. Bwana Yesu asifiwe. Abo nabo ndabashimiye cyane ba Simoni Mukirene muri hano mu rusengero. Imana ibaha umugisha. Hari ukuntu mwatubereye ba Simoni Mukirene, ariko turabashimiye. Imana ibaha umugisha mugumuko. Hari ibyo mwakoze ariko Imana irabizi kandi muri itahura. Imana ibaha umugisha mwese. Amen. Hallelujah. Naje ngoma gushimira Imana ko byankore mu mashure kandi ko umuryango turi alive kandi je ndi muzima, byose nshimira Imana. Amen. Gushimira Imana kuvyo yadukoreye twege n'umuryango. Ndashima Imana kubera yadushikanije kuri uyu mwaka musha turi bazima, si kubwacu ni kubwayo. Nivyo byose twagiye ducamo Imana yabiturinze dushike kuri uyu munsi turi bazima. Ikindi nshimira Imana, ndashimira Imana ko Imana yarinze batoyi banje bari mu bihugu bitandukanye, yabanye nabo, barantelefona bakavuga ko bakomeye, nanje nkabatelefona nkababwira yuko nkomeye. Naho abansi baguma batuji inyuma, lakini Imana yaraturinze dushike kuri uyu mwaka turi bazima. Turashima Imana ni nziza. Ikindi mvuga ngomba gushimira Imana, Imana irakizi, ni siri yanje ni Imana. Imana yarakinkoreye ndayishima. Kubwanje ntacyo nari gushobora, ariko Imana yarakinkoreye. Ni Imana yo mwijura hiri yumve ko ndagishimye icyo kintu. Imana ihabwa icyubahiro uko biri kose ndashima. Imana yagikoje kubwanje sinari kugikora. Muramahoro shengero ry'Imana. Sa turagomba gushima n'umuryango w'iwanje, ariko ndatangura kuvuga ku giti wanje. No kuri nimubona, murabona sinde muto, myaka maze simike, ariko ubu mwaka ndaragwaye gushika kuri rimwe. Nabyo ndigeze kugwara mu buzima bwanze bwose. Kuja mu bitaro kurazwa bwari ubwa mbere byabaye mu mwaka, ariko shima ko Imana igenda ihantambuje. Kandi kenshi bibazo by'indwara birantera, ariko je ngwarangenda nshaka kumenya ko ngwaye. Ngwarangenda ari mu buzima nkagenda, Imana ikanshoboza nkakora akazi, ngataha ndataha nkagomegwa, ariko byose bikagenda gucyo biherahera.
byose nabishimira Imana kandi nkashimira Imana kwishengero ryacu rihagaze bamaze kubivuga by'ibibanza n'ibindi byose ni kubishimira Imana kuko n'Imana niyo ibikora kandi twabyipfuze kuva kera by'ikibanza cyangwa ariko ntibyari byashoboje ariko Imana imaze kuvuga ati nshyize ngaha birakunda birasa tuyishimira Imana ngashimira n'umuryango na madame wanje ko turi kumwe murabibona turaberewe ubu rero abasore ntumwira ngo ni inkumi ni umutamakazi nkanje sawa hanyuma ngasinovuga byinshi kamwe madame nawe amen amen hanyuma Merida yantumye ishimwe giyiwe niryo giyiri ntangura gushirayo Hallelujah, Amashimwe. Hallelujah. Naho bace bagenda n'umuryango nanje kubanje ndavuga ijambo. Icyo gikuru ndashima vye ko uri umwana ukabona vye bagwaye mu rugo ntabwo ari ikintu cyoroshe. Nabona abandi vye bagwara nkabona abana bababaye uvyiboneye ku bwawe nibona yuko si ibintu byoroshye kubanje kweda ukuri. Ndashima Imana yuko vye bakiri bazima. Ikindi shima ni ibintu tutagushima ikindi shima ni pastor w'icumi. Ndebe ko zamugura isuti kuko mvugisha kuri je ko bwanje ko ndabona ishengero pastor ucimwe avuyeho arona sindukurusha kwa ibintu akora hari n'igihe saa 7 z'ijoro antelefone ati James ndi ibintu bitanga na audio kubera ibintu byinshi dukora ntaryama ndavuze ko twatwirigwana nje ndabibona muterwa n'umuntu nubona ivyo nakora so mucama kwe pastor ucimwe ndamushimisha ndagose kandi yemeje yuko anzo mugurira isuti ikindi gira gatatu ku bwanje ntabwo n'umuntu nkunda kuja imbere gushima Imana inkorera ariko no uyu mwaka ngenda gishime kuko nibyiza umuntu munakivuze atuvuge cyambere yuko mashuri narahejeje mfise bachelor degree so ikindi naco Imana ikora mu bintu bitandukanye kumara akanya ndarosa kandi kazi aho kazi kunda karonse nyene ibintu vy'Imana ni ibintu very surprising kuko byambira hanterefe yuko ati James hari umugenzi twakorana arondera umukozi acarambaza hey wabishobora kubikora mvuga no problem iri nofanye ku kwa gatandatu kwa Mungu kinamurongera urupapuro rwa resume byo nkora vyose namurungikiye kuwa kabiri hari wacha telefona bamba interview bange interview kwa gatatu necengera interview mu gatondo saa 4 saa 5 acha telefona hey yakazwa karonse tuvuge mucabe kuntu vyagenze akazi nakoze na naronse kwere vya corona hari umukozi yakoreraho yabonye ko akazi katameze neza caragaheba agahevye rero hino naje nakinjiramo haciye amayenga abiri acaragaruka mvuga wati urwati vuga mucamba n'ivy'Imana iyo taheba sinari kuzamo tuvuge mu yarahevye akazi agaheba byo camunyuramo acaragaruka nawe so urumva n'ivy'Imana nyene haleluya 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 Imana ishimwe nikindi kwe kwani kuduma kwa sorry kuduma kwa hari ibintu byinshi dukora mu ishengero kuko no gwaruka turabashimira abantu bose je ko bwanje shimwe gwaruka gwenshi ko rurakura hari bato baye bakura baheza amashure kuko uravye hanze uyaga n'ubundi gwaruka ukaraba hanze hari ibintu byinshi bako gwaruka benshi utabona ariko twe gwaruka rumwe turi mu rushengero hari ibintu byinshi Imana turinda tugakira amena amena haleluya Imana ibazigire mwese ndavuga Mwaka Mushasha Imana barinde mwese tumifuza Imana babereye igitandara amen. God bless all of you. Haleluya shengero ry'Imana. Jewe sinarimenyeye gushima iri ribaye ryambe ariko ku by'ukuri nabonye ntashimiye Imana naho yankuye noba ndayihemukiye. Shimiye Imana kuva ntanga urugendo mva muri Colorado. Satani yankoreye ubushenzi bimwe vya hatari.
utarakorerwa ubushenzi ubu utarabibona. Nari umuntu yihangana satana agakubita nkavuga ati nta kibazo, ariko uyu mwaka yarankubise birakomera kabisa. Ivyigari yabivuze Claude, ariko satani ntiyahebeye, yagumye akubita. Asha gushira hashira mu ngorane norinze mpfa ndi mu bibazo no gufungwa nkafungwa. Ariko cambona ukuboko kw'Imana, iyo satani yahagurutse Imana nayo irahaguruka, kandi nta n'umuroyi ucurondera Imana yahagurutse. Imana yakubise rimwe gusa ingorane zose ziba ziraheze, n'amakete barungika sinasubiye kubona na rimwe. Imana rero ni hatari, nkaba nshimye n'ivyo Imana yankoreye ejo, mwambaye hafi ku vy'ukuri muhezagiwe cyane. Nta gashimwe mfise nobaha, ariko ndabahaye umutima. Mukomere cyane. Madame nawe sinzi ko hari ico yovuga. Haleluya. Ego byinshi yabivuze, ariko kweri ndashima Imana kuko yaturinze twese tukiri bazima. Kindi cyo gushima Imana kweri, bamama mwarakoze cyane uko mwadufashije ejo. Imana ibongera imigisha cyane gose, mwarakoze. N'ishengero ryarakoze kuhatubera ejo, ibikorwa mwakoze Imana izobibahembere. Amen. Mwihangane gatoya mutamaciyaza ngaha, nta wanka ivyo bakura mbere. Reka tumwumvirize gatoya nawe. Satani ntabwo adukunda. Nge turirimba akaririmbo k'amajana 273 kavuga kwikangura. Muraduhaye akagahushaga yemwe. Ego tunyarutse nikanga. Tugacishemwo aka karirimbo k'amajana 273 kavuga ngo twikangure. Twikangure, twikangure, dukore ibikorwa cyane, twitange tubishikanwa ryo guhimbara Uhoraho, kera twamye turubute, noneho muze twihane, dukorere Imana yacu, dushimitse mu by'ukuri. Batubwiye ngo turirimba akaririmbo k'ibitero 2 gusa, n'ahandi twari kukamara ni gatoyi. Murakoze cyane. Hanyuma icyo nanje nagomba kuvuga nukuri, Imana nishimwe. Imana igitumwa mvuga nti Imana nishimwe kirahari, kandi abenshi murakizi. Jewe navuze ko Satani atadukunda. Satane jewe yarankubise, irangira uko ishaka kose, ariko Imana ntiyampevye kuko yibutse ibikorwa nakoze, hanyuma iranzigama, irinda inshitsana kuri uyu munsi mubona mpagaze hano. Satani irankubita, inkoni zose Satani afise yarazinkubise, ariko kugera uyu munsi ndiko ndashima Imana ko maze imyaka 2 ariko arandabisha ijisho, ahari nanje niririmba indirimbo kandi ndyama nsenza Imana, nkaba nongeye guhagarara ngaha nshima Imana kandi ndi muzima. Satane ni igikoko, kubwiwe yagomba ko nopfira muri izo nkoni ziwe, mugabo
sinazipfiriyemwo, Imana yarangumije mu kuboko kwayo kugeza n'uyu munsi, kubera yibutse ibikorwa nayikoreye uko bingana. Kugera n'uyu munsi rero hariya muri Tanzania ahantu hitwa Ikizengi, hari izina ry'iwanje muri ofisi yuko nuguruje y'urusengero. Insengero rero nakozemwo ni nyinshi sinozidondora, kandi zimwe n'ububwiriza kugitaramuka aho natanguriye n'ububwiriza. Nukuri ivyo nivyo gushima Imana. Murakoze mumpaye akakanya. Nibagiye gushimira Korode na aba bantu Korode na Elize, aba bantu nukuri mu bampera amashi baramfashije ibikorwa bikomeye. Haleluya. Rero nakomeje mbasaba kugira ngo dushime muri make. Urareba uyu murongo uko ungana, haraza kuziraho n'abandi nuko bari kureba umurongo. Rero ndabasabye kugira ngo mugonye mushyira muri make. Haleluya. Nanze mpaga gusenga Imana kubyo Imana yankoreye. Imana ibyo yankoreye ni byinshi muri uwo mwaka kandi uheze. Ikaba kandi isikanye muri uno mwaka wa 2023 muyimpera amashimwe Imana. Ndashimiye Imana abakozi b'Imana bambaye bihagufi. Ntaharuye ati ni pastor tankwe ninde bose kwa jumura bose n'abakozi. Nkasimira Imana kandi ni kwaya ndaririmbamwo kwanje amakwaya abiri yose ndirimbamwo. Nabonye ndabasimiye. Nkasimira kandi n'isengero. Nkasimira kandi Imana yuko Imana yatuteye iteka uyu mwaka twadusizemo nkaba ndawusitsemo turi kumwe n'umuryango. Nabonye ndawusima nubwo utari ngaha ndawufise muraje homba. Egome muraje homba kandi muraje konfisa abana muraje konfisa n'umugabo wanje na muraje ko ndamufise kandi ico ndagisimira Imana. Ndasimira Imana kandi nuko yamuhagaze kugeza uyu munsi nawe akaba humeka naje nkaba mumpeka. Ivyo navyo nyenda bisimira Imana. Imana ni muyimpera icubahiro kuko Imana ni Imana isoboye kabisa. Ndayisimiye kandi kweri kuko mpaye ndahaguruka ngendagenda mu bandi ndirimba nkora ibikorwa by'Imana nubwo naratanga y'inyubakiro nitezeze ko ndo yatanga je sinjyajya hoba namba. Imana nibihere gucubahiro amashimwe yanje ndasimiye Imana gose bivuye ku mutima ivyo Imana yankoreye muri uwo mwaka. Ndasaba yongera ibinkorere mu mwaka wa 2023. Ndasimiye n'umuryango wa family umuryango community utwari ngahezo ibyakurekeye ngaha byose nta mwana w'umuntu yabikoze n'Imana yabikoze. Nabo nyenda ndabasimiye yuko twagiranye ibihe byiza. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Nanje ndi gushima Imana kuba naravuye mu tariki imwe akaba ncitse mu yindi incikanye ndi muzima n'umuryango gwanje gw'abantu barindwi. Yandindiye umutware indindira abana ndi kuyishima indindira na papa hariya n'umubyeyi wanje yarandindiye na barumuna banje bamwe bari muri Afrika abandi bari kaha. Ibyo no kubishimira cyane n'amashimwe gakomeye kandi nshimye cyane Imana yuko ubu ngubu ndi umudereva nkaba ndi gutwara umuduga. Iyo mara muyimpera amashi ntacyo mfite cyo kuyiyanza ikorera igihe kizanshoboza cyose. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Je kweri ndashimira Imana kubitangaza yankoreye byose mu mwaka uheze. Kweri Imana sinzi ukuntu ndoyivuga. Je ndarafukamye ndavuga ati Imana muri 2022 savye unkorere igitangaza. Ico gitangaza ngiki ngaha. Kweri Imana yarampezagiye impumugore mwiza kandi iyubaha. Eba kandi ufise umunezero ntangere ndazi ko mfise umufasha mu nzu. Aha ndumva ndi safi kabisa. Musanzwe ikindi ngomba gushimira Imana. Ngomba gushimira Imana ku bakozi yaduhaye n'ishengero uko mungana kose kubera igihe dukora urubanza kweri nta muntu yokora urubanza ngo arukora rumwe.
ariko kweri mwatubaye hafi nk'abana bo mu rusengero mwadufashe mu mugongo urumva mufise urukundo rumwe rudasanzwe so kubera imfashanyo zanyu nimwe mwatumye urubanza rugenda neza amen kwera Imana ibahezagire kuko na Bibiliya yadubwira ati urashobora kubana ingabire zitandukanye urashobora kubana ukwizera kwinshi ukagira urumva ukavuga ugasenga abantu bagakira cyangwa senga imisozi ikimuka ariko ngo utafise urukundo ngo byose n'ubusa ariko restoration urukundo murarufise amen so kweri iki ngomba gushima Imana yuko umuryango wanje n'abavyeyi nabo tuvukana twese tushari bazima uko kwara gushima kwanje bumvise gushima kwanje Imana ibahezagire Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Natwe turashima Imana ko yabikunze umwaka wose ukarangira tukaba tugeze itarike turi bazima dushima Imana kandi tugihagaze ibikorwa byayo icyubahiro ni cy'Imana. Dushima ko Imana yaduhindurira amazina mu mwaka twinjiyemwo tukababasha ikatwongera inkomezi mu kuyikorera ariko amashimwe menshi tuzoshima ni twava aha hantu tukaba turahacu twidegembye ata muntu uvuga ngo iminota iragiye. Ndashobora ko Imana yarindiye umufasha wanje yagiye muri Afrika acikaye amahoro yongera garuka amahoro ntibiba vyoroshe abantu benshi babanyegera murabizi ngene ubuzima bwari bemeze utinya no gusohoka kubera nta muntu adatinya urupfu ariko twaranditswe niyo nzira. Ndashima Imana rero ko yagarutse amahoro tukaba turi bazima kanzagamira abahungu banje dusa Imana yakoze cyane. Haleluya. Haleluya kandi. Jewe mpagaze ngomba gushimira Imana ubwa mbere bwobwo ukaba umuryango wacu tukaba tukiri bazima twese dushima Imana kuri icyo kintu. Ndashimira Imana ku bakozi n'ishengero kuba bakiri bazima ko turi bazima ikorari ndirimba nko turi bazima twese duhumeka. Kigira kabiri yakivuze naragiye muri Afrika ntabwo byari byoroshe byari bigoye cyane gusa hari ikintu kimwe ngomba gushimira Imana kandi insaba ngo Imana n'ishengero mungirira imbabazi kandi n'Imana ingirira imbabazi kuko naratebye gushima nari narasezeranye ko nzoshimira Imana ariko nyene urumva bica biragorana uko nyene sinzi ukuntu nobisigura. Naragiye muri Afrika nshitsi Burundi naho narinzi ariko ndagwara gose ndagira ubwoba ndavuga ati sinzi uko bigenza abana banje n'umutware bari hariya ndino ndije nyene kandi ndagwaye gose nta kuntu nshobora kugenda ariko Imana yarankijije. Ikigira kabiri haraje abantu b'amasengesho barambwira ngo wewe ngo abantu winjije mu nzu ngo basize ibintu ngaho mu nzu n'imbere y'igeti rero ngo ugomba upfe twadaciye umwanya muremure ndavuga nabo bantu nazanye mu rugo ko ari umuryango gusa nibo bagomba kungisha ndavugo hariho mwungere wa mbere w'Inyanzarake niwe yambwiye ati abo bantu n'abantu bashonje kubera bumvise ko uvuye hanze rero bashaka kubaha amafaranga nibagusengera cyo uvuga ati reka ndabaha amafaranga ndasenga ndahamagara papa wanje ndahamagara pasiteri wa mbere wacu ngaha baransengera byose byaragenze neza ngenda amahoro kubona ngiye gukora cy'umuzungu yari yantumye gufasha abantu bagowe muri Afrika ndagikora kigenda neza nongera ngaruka amahoro ibyo ndabishimira Imana kandi ndashimira Imana ko abavyeyi banje bagwaye kandi nabo nyene kandi bakaba ari bazima nubwo bakigwaye ariko navyo ndabishimira Imana. Sabe mu mpera Imana icyubahiro. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu araryo. Yesu abahezagire. Nanje mpagaze hano shimira Imana kubitangaza bikomeye yankoreye kubona ndi hano. Mwarimu niwe ariko arambwira ngo ubwo muvuge yuko indege yameze nk'inyuganga gatoye mu kirere. None rero nukuri Imana yarangiriye neza iranzana inshikana hano amahoro ndayishimiye cyane kandi ndashimiye kandi n'umufasha ntako atagize pe ndi muri Kenya byari ibintu bitoroshe ariko
yarambaye hafi cyane Imana imuhezagire. Si ibyo gusa ndashimiye abakozi b'Imana bansengeye kugira bishoboke nze ngaha. Ntivyaye byoshe by'ukuri. Iyo mvuze ntivyaye byoroshe cyo byumva. Ariko Imana yarabikoze, Imana ibahezagire. Ndashimiye kandi umushinga ntahe natari ngaha biko. Ndamushimiye cyane ukuntu yabaye hafi cyane y'umuryango wanje. Ndamushimiye biko n'umudame wiwe ukuntu bafashije umuryango wanje. Nukuri Imana ibahezagire cyane. Nshimiye kandi umutama ngo yungaha izina rirangora Alex papa muri reka mvuko nawe nyene yadufashije cyane ntivyaye byoroshe. Nkongera nkashimira umudame wiwe reka mvuge muri rusangi bose. Umudame wiwe ndi muri Kenya ndiko ndakora ikibazo interview. Bambajije izina ryiwe mugabo kujya kuntu usanga bakurukiye impapuro kagenda uraraba amazina y'abantu cyasanga bambajije izina ryiwe ati ubu musaniki cyo ndavuga nti ni umusponsor. Rero ikibazo ndagitoye kandi ndashima Imana cyane iyo batambaza izina ryiwe. Bari kumbaza izina ryiwe kubera afite amazina 3 byava bingora. Hava mvuga ndayikengurukiye Ejeni kandi kuri dossier handitse ko Ejeni Anastasia. Urumva bacyambaza izina ry'urya candagitora nukuri Imana imuhezagire umugisha wanje kugira nshike ngaha waciye kuri uyu n'uyu mudame wanje Imana ibahezagire cyane. Ikindi nohereza ko by'ukuri ndashimiye abasenzi n'ishengero batubaye hafi. Abasenzi baradusengeye igihe cya mariage narabibonye n'amavideo narayabonye. Imana ibahezagire. Ishengero igihe cyo kunyakira ngaha mwatubaye hafi n'umuryango. Imana ibahezagire cyane. Abumvise ugushima kwanje Imana ibahezagire. Reka mpe umufasha nawe agire icyo avuze. Haleluya. Imana ishimwe. Ibisigaye nta byinshi ndovuga birarenze urugero. Ni kuri ndashimye ndakengurutse ko ni umwaka ntanguye turi kumwe genze hano. Uraba biragoye. Umwaka turenganye ndararaba nkavuga ati none bizogenda gute. Uhawe udugumana ukuri umwe usanga bigoye. Ariko Imana yarangiye imbere iramfasha iranshoboza. Nukuri ndashimye kubitangaza Imana yakoze kugira shike ngaha byari ibintu bigoye. Uhawe udugumanuka biragoye cyane. Nukuri nta kumuntu yobivuga ukuntu byari bigoye. Ariko ndashimye ndakengurutse ukuntu Imana yabikoze agashika ngaha tukaba turi bazima twese. Imana ikaba yaduhezagiye ikaba yaduhaye umwana ndetse n'abandi bari imbere. Ibyo byose ndabishimira Imana n'ukuri ku Imana Imana yakoze. Ndashimiye n'ukuri abakozi b'Imana ukuntu bamfashije mu gusenga kugira aze. Ndashimiye abamama, ndashimiye ishengero. N'ukuri Imana bampezagirire mwaramfashije mwadusengeye Imana yarabikoze. Ndetse ndashimiye n'abadufashije kugira uyashike aho bari hose. Imana ibahezagire. Imana ibongere imigisha. Nta kintu vise ndoba ariko Imana yarabagiye imbere baramfasha barangirira neza kugira uyashike. Imana izibampezagirire. Icyo nicyo mpagaze ngashimira Imana. Ibisigaye savye Imana irishize turinda mwe mbwa tugiye gutangura. Imana izibane natwe iziduha ibyo dukeneye. Murakoze Imana ibahezagire. Haleluya. Nanjye ndashima Imana ibyo yankoreye uyu mwaka wose. Imana yarandinze. Imana yampaye inkomezi mu bibazo twagize. Ndayishima cyane uburyo byagenze si ku bwanjye. Ndashima Imana ko yongeye kunsubiza mu nzu yayo. Binyuze mu bakozi b'Imana naburaga uburyo nagera aha
ariko imana ibinyuza mu mukozi w'imana pasiteri Elize ambwira uburyo nagera aha. Imana imumpera umugisha. Ndashima imana ko yongeye ikampindurira icumbi, ikampa icumbi rigari. Nanjye nongeye gushima imana ku byo imana dukoreye byose. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Nanje mpagaze ngaha nshima imana ku byo imana yankoreye mu mwaka uheze wo mu 2022. Nkabashima imana kutugejeje ngaha n'umuryango, kuko mu mwaka wa 2022 abana banje bagize impanuka, ariko imana irabarokora, ariko imodoka turata mu itarashi. Urumva iryo nishimwe itagira uko ringana. Hanyuma ikindi shima imana kubona yarandindire abasaza ababyeyi banje n'abantu bakunda kugwara cyane, nkaba tubonye kandi kibashikanye muri uyu mwaka bakiri bazima. Ntabwo twari tubyitegure canke je naguma mbona ibintu biguma byanka, ariko nkashima imana ko imana ibongeje undi mwaka wo kubaho. Rero bumvise gushima kwanje, imana bayezagire. Haleluya. Magaze ngaha ngo bagushima imana ko ndagadu umwaka uheze, kandi ayandi mashuri araje. Imana imbe hafi ndayamare nayo, kandi ndasabye umuryango wanje wose dewe nashike ngaha, wifasike ngaha, mwese mushike ngaha. Wa papa Samuel muramuzi, kandi ngamba gushima imana ku muryango wose uri ngaha, wa wifi bose, ba Fabiola muri ayo wa murabazi. Kandi ngomba gushima imana y'amataraki ya Dodoni, y'amataraki ya Dodoni pe, kubera ndashima imana ko nasanga na Dodoni naragira ariko ndabwa amataraki. Kandi ngomba gushima imana biwa mama Richariho muri Afrika, umuryango muri Afrika Richariho. Kandi ndasabye imana impere shenki tuzongene muri Afrika, jewe nzongene kumuraba kuba sindamubona, bose baramubonye atari jewe, mu izina rya Yesu, amen. Okay, bwana asifiwe. Ama naje nashima imana ukuntu nzigama nkagenda ku kazi nkagaruka amahoro. Siku nguvu zanje ko nikubuza imana. Mwibarabara bera byinshi, hagiye ugenda wasanga igari yaryamye, ariko byose tweje nagiye ntagaruka, n'imana imifasha muhama. Ndashima n'umugore wanje ari he. Hama namushimira cyane, Imana muhezagire. Hama ya sheri na motema na kupenda sana. Hello. Kwa jina la Yesu. Okay, Kirio, indira kiraza. Zangu kuvuga ati ngo ashimira imana ko hello. Okay, no keys. Ngomba gushimira imana ko umutoyi w'ifamily ari ngaha, no mukuru w'ifamily w'iwacu ari ngaha. Shimira imana kuri ibyo, kandi shimira imana ko mama ari ngaha na papa ari ku kazi, ariko nashimira imana ko yose iri ngaha, kandi ibintu byose imana ihezagira. Haleluya. Reka nze mvuge mu Kirundi kubera nicyo kirimi cyacu. Bamukira abagore ariko zindi kingora. Sinzi aho ntagura, ariko uyu mwaka ariyo ndaciyemo byinshi bibi n'ibyiza. Sinasize umutwe wanjye hasi, ndawuduze hejuru ndabandanya. Kandi nshaka gushimira imana, mvuze ati sinasize I didn't put my head down. I kept my head up and kept striving. James, you don't have to translate, James.
also want to thank God that all my family is alive, everybody's healthy, nobody's sick. ndashima yuko umuryango wose ukiri wazima bose bakiriho Here and back home. ngaha muri Amerika no muri Afrika muhira. And I also want to shout out to my auntie. She just had a baby and she's healthy. kandi yuko muramu wanje murambari kagora auntie nyina si yaravya mwana so yifita kumishimana ko yavyaye. Right. And I also want to thank my brother and Sheme because they do a lot for my family. Nifuza gushimira shemeji na mukuru wanje. And also, my dad's not here right now, but I'm pretty sure my dad would have been up here. And I know he have a lot to say. And I just want to thank God that everybody is healthy and we all still together to this day. Thank you. Amashimwe. Amen. Bwa mbere na mbere ngomba gushima yuko Imana yaturinze tugarutse ku uyu mwaka mushasha mahoro kandi nyere nkashima Imana yuko je n'umufasha wanje tukiri kumwe n'umwana nyene nkagomba gushima nshimira umuryango n'abagenzi hama n'ababa bo muri hariyo ndeje mva igihe kirekire agwaye ariko ndashima Imana yuko akiri muzima. Amen. Murakoze. Bwana Yesu asifiwe. Batoyi banje bamaze kubivuga byose ariko nanje kubwanye ndahagara ngaha nshima Imana ko bose bagikomeye na Fabiola hariya na famille yiwe bose bagikomeye na mom ntage nabicumbagira ariko ndashima Imana ko kugeza ino saha ikimuzigamije kandi ko tumushimira ko afise urugendo n'ukugene akazi yakoze kugira abose twege tugera kuri level ntago bavyoroshe muri iki gihugu. Yes, Imana muhezagire kandi banaye kuhereza inguvu. Amen. Yes, hama jewe my little ones ntago bari ngaha nzobatondeka next Sunday nanje hanari muri Lazaro Sametre family. So Sanga family tuzatunga next Sunday hama nkabashima nako byose ibandanya kubikora yavuze ati muyomba wacu ndazazoza gushima ntihage ariko navuga ati Imana ishimwe ko yibarutse amahoro na family hariya ikaba bari bazima abuze gushima Imana ibahezagire. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ubyaro rwose rwavuze ntacyo mvise mvuga ariko kimwe gusa sinoka gushima kubwo Imana yatuzitiye nk'urushengero kaduzigamira abakozi kazigama baririmbyi si byoroshe gukora ibikorwa hano uririmba ukora ngaha muri Amerika utitanga by'ukuri ntiwo bishobora kugira ngo ukore ibikorwa by'Imana utiyambitse inkomezo ubwawe nuko Satani yo kunyaga icimana yakuhaye ariko gusa tubishimira Imana nkashimana n'umuryango yuko abana babivuze ni byinshi byo twodunagwa tumare kimwe gusa iyo tuyiragije uyu nawo twinjiyemo ugize utuziteonye tuzigama twe dushimira izina ryawe kugira n'ubundi mwaka uzoza tudoshime nk'uko nyo dukenguruka. Amen. Ambe gusimaka nuko twatiye. Bwana Yesu asifiwe. Nanje ngomba gushima Imana umwaka warenganye 2020 nukuri wari umwaka wanje umwaka w'imihezagiro narabone ukuboko kw'Imana 2022 cyambere ndonge gushima Imana kuko jewe n'umuryango wanje Rukata family twese tukiumeka nukuri n'ibintu byo gushima. Ndonge gushima Imana itariki 6 z'umukwezi k'umunani ndararonse ubu citizenship. Ndonge kandi gushima Imana itariki 6 z'umukwezi kw'icumi Imana yaramaye inzu ndari mu Chefsi house y'uwanje yigenga iri kwizina ry'uwanje atawundi muntu ariko nukuri ndonge gushimira Imana. Ndonge kandi gushimira Imana mu kwindwi Imana yarafashije amafaranga yo kwishure amafaranga ndigiye go kwishure government yarafashije irayatanga yose 50,000 nukuri Imana ishimwe. Ndonge kandi gushimira papa wanje nibo mugenzi wanje my best friend
Pastor Rukata, Imana imuhezagire kuko yamari kumwe nanje amafasha akanyereka ivyo nokora na mama. Imana ibahezagire. Nonge kandi gushimira umuryango wanje mu bintu vy'inzu vyo kubaka kuko ntivyari ibintu vyoroshe, nabwo ndari kubikora cenye, nari ku umuryango wanje baramfashije, baramfata ukuboko ndabikora ndabirangiza. Nukuri Imana ibahezagire kandi bongera umugisha abumvise gushima kwanje. Imana ibahezagire. Imana yacu ishimwe. Naje mpagaze ngaha n'umuryango wanje, muga hariho umwata uriho ngaha. Ntanguye gukengurukira ishengero n'abakozi b'Imana ngaha ku bikorwa vyiza mwadufashije tukaba twarunguca umuryango, nubwo bahagaze imbere yabo ubu imbere yacu imbere, mugabo murazi ko ubu bafise urugo rwabo, nico gituma vyabaye uko. Ubu bafise urugo rwabo, nta haja yo kuguma. Yes. Hanyuma mwarakoze cyane umwami abongerereza imigisha kandi abongerereza inkomezi kandi abongerereze n'urukundo, dushishikare dukundana. Hama nkongera nkashimira uhoraho ku ngene indongora mu bikorwa, nubwo ntameze neza ariko ndakora nkagerageza uko nshoboye kose. Imana ikabimfashamwo, nkaba nkiri hejuru y'umuryango wanjye, nkaba tugifashanya mu bikorwa. Murakoze cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana ishimwe cyane, ishimwe cyane rwose. Nanjye ndashima Imana cyane rwose, ariko ibyinshi umugenzaza yabivuze. Ukuntu nshima Imana ni byinshi, ntabyo nomara ibyo Imana yadukoreye. Ntanguye gushimira abakozi bama batuba hafi akanya ku kandi, baradufasha muri byinshi. Imana ibampera umugisha. Hanyuma nongera nshimira ishengero ukuntu mwadufashije mu byerekeye urubanza, mwatubaye hafi muri byose kandi mwadufashije mu mugongo. Kandi dushimira Imana yaduhaye umuntu agira 8, twarindwi none ubu turi 8. Mumpera Imana amashi. Yaduhaye umwana mwiza cyane, nk'uko muhungu wacu yabivuze, niko bimeze. Imana ihabwa icyubahiro cyane, kandi nkaba nshimira Imana cyane rwose iyo yatuzigamye n'umuryango wose, ikaba yazigamye umufasha wanje, ikaba yazigamye abana bacu, twese yaratuzigamye kandi yatuzigamye mu bihe bigoye tutari kwishoboza twebwe nyene, kuko twabona ari ibintu bimeze nk'imisozi imbere yacu. Ariko Imana ibihererwa icyubahiro. Mu mpera amashi Imana, ndashima Imana cyane. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha mwese. Happy New Year everybody. Amen. Wigira hano hafi. Dusigaranye iminota 10 gusa. Mugerageze, urabona umurongo ni muremure. Muvuge muri make, si ngombwa kurinda kuvuga iyi story ndende. Bwana sifiwe. Amen. Ya nanje kweri magaze ngaha imbere n'umuryango wanje. Nukuri umwaka urangiye ivyo Imana yadukoreye ni byinshi. Umwaka urangiye twarungukiye undi mwana arakuze, afise amezi 8. Ndabishimira Imana kandi ngashima yuko Imana ishishikare turinda ikaguma ibana natwe, kandi ngashima yuko narahinduye akazi nkora mu ijoro, kubera ndibuka mu myaka yanigeze gukora mu ijoro uko nahashe mu gatondo ndagira ikibazo nkakugongwa bakakungonga nkajyama ku matara, byari bigoye cyane gose. Ariko ubu naho ndahinduye akazi ngakora mu ijoro, ndataha sinsinzira ngashika muhira amahoro, kwenda bishimira Imana. Hama nkashimira n'umuryango wanje kuko ni byinshi badufasha kandi natwe tukabafasha, twe turabizinanye. Amen. Ya hama kweri nkashimira Imana yuko
my dad yari yagwaye cyane kwere, yani byari bikomeye kuko ryari ryambe navuga ati kwere bizogenda gute, ariko narasenze Imana navuga ati Imana unkirize umutama wanje, amen, kuko tucyamukeneye, amen, ya kuko ya ni vyiza kuba umuryango twese dukomeye, kwere nabashimira Imana, amen. Nkashimira mama yuko nanjye nakomeye, nabo tuvukana bose bakomeye, nkashimira n'ishengero yuko bose bakomeye, nkashimira n'ishengero ukuntu ritwitaho, amen. Nkashima nuko twarose ikibanza buca twubaka inzu y'iwacu, amen, twubaka ishengero ry'iwacu, amen, kuko ni ikintu I don't know, ni ikintu yani umunsi nzoronka amahera nkayo wakomesha nayatako yose ariko bizashika hari umunsi, amen, hari umunsi burya is my passion na hari umunsi bizashika, amen. Yani ivyo abizi gushima kwacu novuga ati Imana ibahezagire, amen. Haleluya, amen. naje kweri shima Imana, ariko ijwi ryagabanutse nzoshima Sunday riduze, ya Imana ibahezagire, Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nanje nongeye gushima Imana kubwo rukundo idukunda, kuba ikiturinze yaturinze umwaka wose muzima ukaburangiye turi bazima tugihumeka umwuka wayo. Ivyo byose nivyo guha Imana icubahiro. Ndashima Imana ku rugendo nagize mu ndwi zibiri zirenganye. Nagiye muri Kentucky, Imana irandinda, naho nasanze mu barabara habaye nabi, ariko Imana yaraturinze twongera tugaruka amahoro, turashika ngaha amahoro. Nivyo gushima Imana. Ndashima Imana ko yarinze urugo rwanje ikandinda nanje ubwiwanje tukaba tugihagaze turi bazima dukenguruka kubw'ubuntu bwayo. Ivyo nivyo gushima Imana mu izina rya Yesu Kristo. Muyimbera amashi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndashimye Imana ko Imana ikirinze urusago rwanje tukaba tukiri bazima. Nkashima Imana kandi ikirinze abakozi b'Imana. Nukuri Imana ibahezagire kandi turabakunda cyane. Ikindi shima Imana, ndashima Imana ko Imana yakinze umuryango wanje hariya muri New York bakaba ari bazima. Hari uruyaga rwaciyeho gwisha abantu 60. Umutima wanje wari wahagaze cyane mvuga ati mwabo bantu 60 haza kuba ho harimo umuntu umwe wo mu muryango, ariko kugeza ino saha ibintu byose byarabakatiye ko amatara, ibintu byose mu nzu basigara bari mu mbeho, ariko umuntu wese Imana ibikuzi, buri muntu wese Imana ibimuzi. Rero ndashima Imana ko ishengero twese tukiri bazima tugeza no masaha. Satani ntaganezerwa n'abana b'abantu, ariko uri imbere y'Imana umenye ko Imana igukunda. Iyo uyikuye ukuboko nayo igukura kukundi, ariko ndashima Imana ko Imana ikidukinze tukaba tukibira bazima. Imana mwese bahezagire. Imana ishimwe cyane. Jewe ndagomba mpagaze hano nshimira Imana ibintu yankoreye. Uyu mwaka ushize narahumye amaso sinaba nkibona, ndabanjana mu bitaro ndamara indwi zibiri baravura biranka, amaso ndayatahana uko nagiye abariko ntaha. Ndaguma ngaho baranyandikira yuko bazambaga mu kwezi kwa 11. Ubwo ndagumaho amezi 3 arashira ndi mu nzu ntakanura. Ubwo ibyo ngiye kugira gutya ya tariki igiye kugera mbyutse mbona ndakanuye. Ibyo rero ndabishimira Imana. Nkongera nkashimira mwarimu Posiyani n'umudamu we, nibo bakomeje kumba hafi mu gihe ntari nkanwa mwayo mezi 3 yose narindi mu nzu. Bakahora bakaza bakansengera, umudamu wakanzanira amazi yo kunywa. Ubwo nabo Imana ibampera umugisha barakoze cyane. Amashimwe yanje nari mfite akabarayo ngayo mbisa abandi. Haleluya.
jewe n'umuryango wanje mutoya ndashima Imana kwa twinjiye ku ino tariki ya mbere y'umwaka wa 2023 n'amashimwe kuri twebwe kuko Imana yaraturinze kuko iyo utanguye ku itariki imwe ukongera ugashika ku yindi uri muzima n'ikintu cyo gushima Imana. Ndashima Imana kwa bariho bose bakomeye atanumwe avuga ndababaraha, ivyo byose ndabishimira Imana. Ndashima n'umuvyeyi wacu nawe kwakomeye kuko yaciye mu tubazo twinshi aragwara, ariko ubu byose ndashima ko ariho kandi ari muzima. Nta vyinshi novuga, hanyuma I'm so happy most of my friends bameze neza, abagenzi banze bo hafi ku mutima bose twavuganye bambwiye ko bakomeye, naco ni ivyishimo. Haleluya. Icyubahiro ni cy'Imana. Amen. Amen. Ndashima nanje Imana ko dusitse uyu mwaka tukiri bazima, yaraturinze kuko ibiba mu mwaka wose biba ari byinshi, ariko no gushima Imana ko tugikomeye. Amen. Amen. Haleluya. Natwe duhagaze dushima Imana nk'umuryango. Turashima Imana ko tumaze umwaka turi muri Amerika, kandi ikindi gikurikiyeho tugashima Imana ko twaje nta muryango ariko turabafite mu muryango. Imana igumye ibaho umugisha. Haleluya. Imana ni umukozi w'igitangaza. Ndongera gushima ko yaturinze tukaba tugeze umwanya duhumeka umwuka wazima. Imana muyimpera icyubahiro. Kandi nongeye gushyira icyifuzo imbere y'Imana. Hari sister Iniro uri muri Afrika arafunze, nimukura mu nzu y'imbohe nzongera nyishime. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Nukuri nanje mpagaritswe hano no gushima Imana. Imana yarandinze indindira umuryango rwose, indindira umuryango no kugeza na bugingo n'ubu none ngeze ku tariki ya mbere kuri 2023. Iyo Mana rero ni nyamaboko, niyo mpamvu nyishimye. Yandindiye umuryango, abari muri Afrika yarabarinze, abo turi muno yarabarinze, ubwo ni umuryango wanje yarawurinze. Ico ndi kwisaba ni ukugira ngo n'ubundi ikomeze, nzagera ikindi gihe ndi kongera kuyishima. Ndi gushima Imana rero yaduhaye ikibanza, nubwo tutari twubaka rwose, ariko iyo Mana yo mwijuru, iyo Mana yo mwijuru muyimpera amashi. Nukuri nta kindi mfite narenzaho. Niba hari icyo nawe uravugaho. Bwana asifiwe. Haleluya. Nanje umutware byose yabivuze, ntacyo atavuze. Nanje ndi kuyishima iyo Mana yaturinze tukaba turi bazima, nubwo mu muryango hacitsemo igikuba, ariko abasigaye Imana yakomeje kuturinda. Kandi ndi kuyishima yuko muri uyu mwaka yatwongeye kongera kuduhereza umwana w'umukobwa. Ubu ngubu umwuka ukwezi akaba aruzuza umwaka. Iyo Mana muyimpera amashi, ntacyo mfite cyo kuyikorera. Haleluya. Nanye mbagaritswe hano ndi gushima Imana. Imana yadukoreye imirimo n'ibitangaza. Nshimye Imana ikindinze nkaba ngyumeka umwuka w'abazima. Ngashima Imana ikirinze umuryango wanje, abamureba hano n'ababyeyi banje. Nkaba ngishimye Imana ikibarinze. Nshimye Imana iraturinze dusangiye uno mwaka tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryayo rihabwa icyubahiro.
nkishimye yadukoreye byinshi muri Afurika nafashwe n'uburwayi nararwaye ndaremba ndiganyira nkaya nditabaza abasenzi ariko Imana yankoreye imirimo n'ibitangaza ndakira iyo Mana muyihereze icyubahiro. Bwana asifiwe. Ni byinshi cyane jewe nashimira Imana. Ntanguye gushima jewe twoyirirwa hano tukarara hano. Ibitangaza Imana yankoreye muri uyu mwaka ni byinshi cyane ntabyo nayirirwa ndadondagura. Ariko nasaba ko bampereza akanya gatonya ko kuririmba gatonya muroba mukozi. Umeahidi wewe Bwana huniachi hadi mwisho wa dali ulisema huniachi. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Mimi ninaiweka imani yangu kwako Baba. Nipitiapo maji mengi au moto huniachi. Unayejua jina langu wewe Bwana huniachi. Unatengeneza njia hata mito kule jangwani. Wewe niwe Alfa na Omega huniachi. Baba hata mama wanaweza kunikana. Marafiki nao wanaweza nigeuka. Mara kwa mara mahadui wanizunguka. Nitaishi kwa ahadi yako Bwana, huniachi, huniachi. Umeahidi wewe Bwana, huniachi. Hadi mwisho wa dali ulisema huniachi. Imana ni nziza cyane. Ivyo yankoreye ni byinshi cyane muri uyu mwaka. Nagwanye n'intambara nyinshi cyane. Ngwana n'intambara mbona, ngwana n'intambara zo ntabona zose. Ariko kuboko kw'Imana naranesheje. Nubwo byose bitararangira, nizera hari umunsi naje nzohagarara hano shimira Imana. Nukuri ni byinshi cyane Imana idukorera tutazi. Ariko iyo uhagaze ugashikama ugasenga nta kintu Imana inanirwa. Ukuboko kwayo narakubonye. Naciye mu bigeragezo bihambaye cyane. Nkiri muri Afrika nukuri sinzi ukuntu no bivuga gushika hano. Sinzi ukuntu nabisobanura ariko Imana yonyene niyibizi. Jewe umwana w'umuntu ntayo nomenya nubwo nabisobanura na gatonya ariko shimira Imana kuba mama turashoboye mwambaye hafi cyane. Nkabashimira cyane n'abakozi b'Imana bambaye hafi cyane cyane. Nkabashimira Pasiteri mukuru. Nibuka icyo gihe nkihura n'ibibazo bikomeye niwo muntu wa mbere natabaje. Namaze kumutabaza mu gitondo cya kare yaravuye ku kazi araza mu rugo. Ndabimushimira cyane nukuri. Ubwo Imana izubandanye kumuhezagira kandi mukomeze. Ntashimira kandi na mwarimu Alex hariya yambaye hafi cyane. Yambaye hafi cyane n'umuryango wiwe. Ntashimira abantu bose nubwo bigenda biragorana.
nkashimira nyene abamama hariya, nkashimira ishengero ryose, ndarishimira ko mwambaye hafi, ko mutigeze muntereranya. Ni ukuri Imana izubampezagirire. Amashimwe yanje nayo ni ukuri ni byinshi, ariko naho ngejereje Imana ibampezagirire. Ariko Yesu urantangaza, 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 ariko Yesu urantangaza. Amena. Amen. Amena. Amen. Hallelujah. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Ni Imana ikomeye kandi ni Imana ifite imbaraga. Kandi ni Imana ishobora byose. Magaze nshima Imana kubw'imirimo yayo n'ibitangaza igenda idukorera. No kuri ndagira ngo mbabwire ngo nshimye Imana yabanye namwe. Kandi nshimye Imana yabanye n'umuryango wanjye iraturinda. Muri makeya no gucagagura abona amasaha yagiye, no kuvuga ngo ibintu byose twabashije byifuzo twashyize imbere y'Imana byose ntago byari bike cyane, ntago byari byinshi cyane, ariko byose yagiye gira gutya, icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, irabivivura byose, ndetse yongeraho n'ibyo tutayisabye nabyo igerekaho. Ubwo rero ni ukuvuga ngo numvishije ntabona ukuntu ushima Imana, kuko nezerewe Imana mu mutima nk'uko nawe unezerewe y'ibyo yakoze, ibyo yagukoreye, kandi n'ibyo izakora. Nta deni nyibaraho, nishaka izarekeraho, kuko ibyo yampaye birahagije rwose. Ndayishimye ibyo yampaye, ibindi bizaza ari inyongera. Gusa icyo nyisaba ni ukwikiranukira gusa, nkagenda imbere yayo neza, gakomeza kugenda imbere yayo, nibona ibindi nkwiriye izabimo, ariko nta deni mfitanye nayo. Ubwo rero nazanye ituro, nazanye numvishe ridakwiye, kubera ko iyo Imana uyihaye, iyo uhinnye, iyo ugize gutya ukayiha gutya, nayo iyo igiye kuguha nayo igira gutya, ariko iyo urambuye akaboko ukayiha nayo irarambura. Ubwo rero nagira ngo mumpe nomero nshobora koherezaho. Imana rero niduhana umugisha, umwaka mushya 2023 tuzawurye ntuzaturye cyane gose. Muhezagirwe, Imana yumva gushima kwawe. Reka natwe dushima Imana, tunyaruke, nimunyaruke namba muhari. Hanyuma nanje mpagaze hano nifuje gushima Imana, umuryango wose. Imana yaraturinze muri uyu mwaka urenganye, twabonye igitangaza. Twagiye duhura n'intambara nyinshi, ariko mu buryo bw'umwuka, haba ni mu buryo bw'umubiri, ariko Imana yaratuneshereje, turangije amahoro. Ubundi bwo Satani ntaba yifuza ko iminsi ihera turi mahoro y'Imana, agerageza kuturwanya, ariko turashima ko twasenze, Imana iratwumva muri rusange. Nkashima ko Imana yadushize hamwe turi umuryango wagutse, natwe tuzohava duhindura izina twitwe Family Andre, birashoboka. Murabona ko atacu tubaye. Ndashima Imana rero ko yatuzigamye. Mama yagiye ahura n'ibibazo byinshi, aragwara, ariko Imana yaramukijije. Ndashima Imana ko Imana iheruka kudukiriza muramwanje, bari ku moto canke ku ipikipiki ari batatu, baratemba ariko barajanjagurika, ariko imoto iguma ihagaze. Byaragoye gutahura kuki yo babaye ko oye ni moto nayo kugira gute yari kononekara, ariko imoto yagumye yihagarariye, abantu baratemba barajanjagurika, ariko Imana yarafashije. Yamaze gatatu tavuga atazi yari, ariko bushize twaravuganye twumva agize gute, arakomeye, arashobora kuvuga. Byabonetse ko harimo n'imitego myinshi y'abadayimoni babatuma ibintu mu nzu. Ubwo rero abantu muja muri Afrika muze mwama mitonda, kandi mugere mwasenze. Babatuma ibintu, bakabatuma inzoka, bakabatuma inyoni bakaziturira ngo bazihimbwa, n'imbwa ikanka kuzirya. Urumva ikintu imbwa yanse kurya aba ari ikintu gikomeye rwose. Ariko turashima Imana ko Imana irushize kubazigama,
abacu bari muri Australia, muri Canada, bari mu Burundi, Imana irabarinda. Ndashima ko n'abana nabo Ruben yarangije ishuri kandi n'ibindi yimije gukora azabikora, bizashoboka Imana izabikora. Ndashima na Alex nabo ko bigenda neza kandi akabashigikiye umurimo w'Imana mu rusengero hano mu bintu bijanye na kamera. Impano iri muri Debaba ikaribiri muri Alex. Nubwo turayifite urukaratasi nka Debaba ariko ndazi ko hari gihazobishikako. Ndashima Imana ko na Eveline nawe ibyo twari tuzigumengo biragoye Imana yafashije haba n'amahera y'ishuri akaba atamahera twatanze kandi akabazo yiga imyaka ishika hofine kugira ngo gushika ronse urukaratasi. Hanyuma ndashima ko no mudamu nawe yaronse ubwene igihugu atacongereza azi. Ubwo rero ariko ndashima mukasere yaramufashije barajana hama bintu bigenda neza. Ubu n'umunyamerika rero nta kuyuba nta mpunzi iri mu hano. Kubw'ivyo rero Imana nihabwa icubahiro ko byose byagiye bigenda neza. Murakoze. Ikindi ndashima Imana nkuko James yabivuze byambere uko atari hano twarirutse mu bintu bijanye no kurondera ikibanza. Imana iradufasha. Harageze igihe byambi amarana ID wanje indwi zitatu nanje marana ID ya byambi indwi zitatu ata muntu azi ko afise ID wiwe. Nagiye kubimenya ngiye kwentinga imodoka bansaba drive license kugira uko nzangana uruhara rwa byambi bagize ugo ruhara si rwawe. Kubera iki twagiye ahantu muri Gavastone tuja mu bintu byinshi ku buryo umuntu yatwaye ID atari gwiwe ariko twarabinesheje ubu dufite ikibanza cacu. Ndazi ko n'Imana izoduha aho twubaka inuzu uburyo bwo kubaka. Ndashimiye buri mu Kristo wese kugiye wakora kugira ngo aho tugeze tushobore kuhashika. Imana ibahezagire. James Imana iguhumugisha nawe Bosco Imana iguhumugisha n'abandi mwese Imana ibahumugisha kubw'ivyo Imana ibahezagire. Haleluya. Mwana ni wese. Haleluya, haleluya. Umwaka mushya muhiremwe. Turashima Imana je n'umuryango. Turashima je n'umuryango. Ndashimira Imana kubw'imbabazi z'Imana, kubwo ubuntu bwayo, kubwo kuturinda. Yarandinze ntago byari byoroshye, irinda umuryango wose mu mihanda hano yo mu iki gihugu murayizi. Kujya gukora ukagaruka byonyine harimo amashimwe akomeye dushimira Imana. Ndashimira Imana kubw'umufasha Imana yampaye, ko Imana ikomeze kumurinda tukaba kandi dukomeza kumva ibintu bimwe tukabyumva neza kimwe. Ndabishimira Imana kuko ari yabikoze, nta kintu namuvugaho, ari ibanga mbabikiye nzababwira neza ibye. Haleluya. Weze ko mutishimye mvuge ngo tese ni ryaro uzatubwira. Igihe byaba ari muri uyu mwaka rero katwihanga dutegereza uwo munsi. Ndashimira Imana kubw'abana bwa Gerishomu, Marite, Kristale ntabwo ari hano, hari ubukwe yagiyemo. Ndashima Imana bwa Bosco Imana yatuzaniye hano, kubw'umukazana mwiza n'umwuzukuru mwabibonye. We yabyumvise mbere atereka nsanga umuryango nubwo bagomeze bicaye hariya, ariko Magize we yabyumvise tibageze hariya bene wacu. Rero turashimira Imana kubw'ibyo. Mu ruhande rwanye n'ibyinshi navuga, ariko Imana ishimwe cyane. Nyizamuriye amaboko muyiha amashyi. Hanyuma rero inyubako nayo irakomeje, isheke y'inyubako nayo ngiyi. Namwe mukomeze mugera ikirenge mu cyacu mutanga inyubako, kuko mwabyumvise ikibanza kirahari ariko kubaka kuracyaturi imbere. Ari hano ngiyi nayifata. Reka mpereze umufasha nawe niba ari ryo avuga rivuge. Haleluya. Amen. Happy New Year. Nanjye mpagaze hano rero nshima Imana
Ibyinshi babivuze kuva ku watangiye avuga, babivuze byose. Ariko mu ruhande rwanjye uyu mwaka nagize inshuro ebyiri ndarwara. Kuva nagera muri Amerika hari narwara. Ubwa mbere ndwara hari mu gihe kirangira cya COVID, ku buryo abumvise yuko narwaye bagize ngo ni COVID, ariko ntago yariyo. Nkaba nshima rero abantu bampamagaye bakanyohereza message bakambaza uko meze, uko merewe. Abo ngabo rwose Imana baho umugisha. Kandi ni byiza yuko mwumvise yuko umuntu arwaye mukamuhamagara cyangwa se mukamusura, ni ibintu bifasha cyane. Amen. Ikintu rero nanjye nshatse kuvuga, ngiye gushima Imana abandi batavuze, kandi cyiza kidushimishije, sibyo? Ndashimira aba graduate bacu, ndashimira aba bahungu bacu babonye bachelor, sibyo? Ndashimira Alexi, ndashimira Bosco bari kumwe, hanyuma rero hariho na James. Imana ishimwe cyane kubera yuko turi Robin na Alexi arimo kuza. Imana rwose, Imana ihabwa icyubahiro kubera yuko yabanye namwe mukaba murangije amashuri, kandi nkuko muriho mutera intambwe gukomeza mwigira imbere ntago ari bibi. Turizera yuko rero mugiye kuba itara ry'abandi babari inyuma ku buryo bashobora nabo gukomeza amashuri. Nibyo nashimiraga Imana. Ariko ntago narangiza nanjye ntashimiye my best friend, mon mari, my husband, my lovely. Yes. Uko yabivuze rero ntabwo abeshya. Hari ibanga tubabikiye. I don't say too much. Haleluya. Hagaraye hano nshima Imana. Hariho n'umukobwa twazanye hano, none ntabwo yaje ariko azohaza. Nshima Imana yuko abo bantu baje nari butegeye hano, none nanjye mukuza muri iki gihugu nazanye n'akana kamwe, turabana mu nzu na buri n'ubu, ariko Imana ikampa ituro nkaritura ku ijambo ry'Imana. None abakristo bansabire, nanjye ndi umurwayi mbega. Haleluya. Ndiyo, nk'uko ari umunsi wo kushima, natwe hano kubwo muryango wo mu nzu nsigaranye mu nzu, n'aba bahagaze hano, abandi naramaze kubasohora, bamwe baciye hano, abakobwa abahungu bari hano, ariko kubo nsigaranye mfise icyo novuga n'aba bahagaze hano. Umuryango novuga ko mbanza kuhera ko n'uyu, novuga ati ndashimiye Imana yo mu ijuru kubw'ingene yaturinze nk'umuryango, yatukoreye byinshi tutoyirirwa turadondagura. Hari n'ibyagiye biragaragara mu maso h'abantu, aho icyo novuga nk'uyu musore ari ku mpera hariya, abatamuzi yaraciye kubimenyesha amakuru igihe yaraswa, ariko Imana irakinga, n'ubu akaba ari muzima. Icyo ni igikorwa kihambaye Imana yatukoreye, kuko kuraswa hanyuma ukabaho, uwakurashe yari afise intumbero yo kugwica, ariko Imana irakinga. Kubw'ibyo ibyo turabishimira Imana. Hanyuma n'ibindi byinshi byo kutubeshaho Imana yagira tucira icanjo, bikatuma na bugingo none umunsi tuhagaze. Kindi noshimira Imana yo mu ijuru
ni ukubw'iyi mirimo nyene tukora irabitufashamwo ikatuyobora. Ntibyoroshe kuhagarara gukora iyi mirimo tukora yo gukorera Imana ukaba ukihagazemwo neza ata bintu biragoye, kuko iki ni igihe kigoye, kuko abantu benshi ukukora ukambika izina Imana ikaritera iteka rikaba rikihagaze neza rikinavugwa neza, ukavuga ikintu ukahagarara nk'umukozi, si ibintu byoroshe. Mvuga mu Kirundi cyugaye cyange abakiri bato sinzi ko basobanukirwa ibyo turiko turavuga. Ibyo byose ni ibyo tukesha Imana yo mu ijuru, tusaba ko no muri uyu mwaka mushasha tugiye kwinjiramwo kwirushirizaho itufasha kutuyobora tukora umurimo wayo mu butungane hanyuma no mu kugoroka. Ikisigaye nkaba nshimiye umufasha mu buryo tubanye, nukuri nabyo birafasha, kuko aho niho hahera ubu bukozi, kugira ngo tuhagarare uboneke ko uri umukozi. Umurezi aba ari umufasha wawe, niwe murezi w'imirimo y'Imana. Iyo utafise umurezi mwiza abungabunga kumbura igikorwa cy'abandi, biragenda nabi, ukasanga bigenze nabi nyene. Kubw'ibyo nabyo ndabimushimira nkabimukengurukira. Imana yo mu ijuru irushirizeho ibimufashamwo kugira ngo uyu murimo w'abandi tuzoshikane aho Imana igomba ko tushikana amahoro, hanyuma tuzobihemberwa. Ibisigaye Imana ibamfashirize mwese abumvise ukushima kwanje kukaba ari uko. Ariko reka nawe umufasha wanje nawe ntabuze ibyo yovuga bibogaboga mu mutima wiwe, nawe agire abiri atatu yovuga yo kushimira Imana ku mirimo Imana yatukoreye. Murakoze cyane. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ndongeye gushima mu ngendo twafase muri uyu mwaka. Twarafashe ingendo kuva ndasika muri Amerika, nta ngendo ndari bwafate nk'ingendo twafase. Twaragiye cyane gusura abantu ku mariage, byose turabishimira Imana. Ndongeye gushimira Imana wa musaza wanze yasika ngana papa. Ndashimira mwarimu Wilson, ngashimira mwarimu Masharubu mu bikorwa byakoze, na Paulina n'abantu benshi na Muyomba hariya, nibo batumye ujya musaza nzasika. Byose ndabishimira Imana. Ndongeye gushimira Imana kwa ya upendo kuntu were mwarabonye ko twari twambaye. Ngashimira mama David witeka, nibo bakoze bijya bintu twambaye kuntu we. Ndongeye gushimira turasoboye mu bikorwa abakenyezi bakora, baritanga mu mirimo yabo, bagasiga by'iwabo bakaza gukora mu mirimo ya turasoboye. Byose ndabishimira Imana. Ndongeye gushimira Imana umugabo wanjye Pasiteri Rugata. Ubu ngira tumaze imyaka 30 n'iyindi twubakanye. Ngashimira na mutonya wacu ujya Juvenale yaziye, inyene yaziye n'ukuri yaziye agwaye cyane, lakini ubu turashimira Imana inyene azameze nuko umuryango wiwe nawe utaziye. Byose turashimira Imana. Tugashimira Imana Furaha yaronse inzu. Ujya mwana aratwumvira cyane, yabivuze nga ko tumufasha mu bintu byinshi. Turashimira Imana ko yaronse inzu. Sawa, Imana ibahezagire. I just want to thank God to be standing in front of y'all, and for this beautiful family I got here, and that'll be it.